nawe afise umudogo nenga ni kioske. Fanny Lavine kwa jina la Yesu. Oya kama shetani kwa jina la Yesu imenibiki. Ile ije ya mima. Fanny Lavine rero agarutse mu yindi shusho. Aje yambaye nk'abantu bo muri Egiputa. Ya gift barayizanye. Nonyegere ubona hamwe sana. Amashetani aratuze. Amashimeshane. Iyi ni look shasha muri filime Ndundi. None nugufumuracha. Umwami wawe utari ari wa data. Yesi iyi ngoma kuko yaravye ko icyo mukeneye atari gitsina. Icubahiro cyawe uko umuntu angana. Ahubwo yaravye uko ari cyo shobora kubatwara. Kubera ko ukora amakosa kandi witwa ko umugana. Jema chonjo. Sineze kufukamira ingoma y'abagore. Sinemeye umwami w'umugore jewe. Umwami w'umugore araba. Muragiye kubona ibarabo muri uno bwami. Mwahaye ingoma umuntu w'umugore. Machonjo. Ndakora amasegonda 5 wisubireko. Uvuga ijambo rya nyuma. Mushake mu cyumutwe. Sinaze kubamira ingoma y'abagore. Mwami w'umugore. Mushake mu cyumutwe. Nani zogenda iteka jiwe. Gada sauga warakungoma. Gada sauga warakungoma. Niwo ngani wacu. Niwo ugwiye ungani n'ugutwaye. Gada sauga warakungoma. Amashimeshane. Ya. Gaza mwami gaza. Uyo ya. Nugukimana. Fanny Lavine soro ni taimo ni mwazanye. Koni machocho. Nugukimana mukinyagano keza. Eski akakaruma gateguye mwisuziki mushaka gushika kuki? Murakoze cyane. Bo ubisanzwe turabona ko hari n'abantu bari bamaze kugenda twababwiye ngo turafite surprise ariko ntitwabikoza ngo project amafilm yacu ko mwari mwayabonye ahubwo dufite film project twakoze yitwa The Kingdom izo bivuga ku bintu bijyanye n'ubwami kandi tuba turi muri location mu gihe cy'igihumbi kimwe n'amajana 850 mu karere ka mu bwami bwo muri South Africa. Ni ukuvuga ngo rero twashimye kubaha une petite séquence kuri iyo film tunabamenyesha neza ko iyo film tuzoyigira lancement officiel ngaha nyene Gitega ubwa mbere no muzatangura kuyibona. Amashimeshane Gitega oye. Mwese babongere rimwe murariha. Muri hira na Kenya. None soro mu Faransa ni soro. None soro na Fanny Lavine.
ariko turavye neza iyi story bakiye ishaka kwerekana yuko n'umugore ati umwigeme nawe ni arashobora kuba afise yigenda kwirukana no kudimana. Urumva nako navuga ati mwashatse kwerekana yuko n'umugore arafise ububasha bwo kugabana w'indi. Ati kugaba gute? Kuba mu ntwaro zitandukanye, kuba mu butegetsi kandi karatsinda turi mu kwezi kwariwe umwigeme canke umugore. Aha tuba kwijambo rero. Okay, gucana neza ijambo FANNY LAVINE mu bisanzwe turakora sinema ariko hariho ama stories tudashaka gukora. Turashaka gukora amafilme yo ngaha nyine tubaho ariko kenshi histoire yacu akahise k'igihugu cacu turashaka akahise Yes, DJ ndakwirukana mugani. Daimoni kuri ordinateur. Mu bisanzwe ngira ngo muratunguwe maybe mwamwiteze ibi cyangwa mwiteze ibintu biri big cyane ahubwo ndababwire ngo ino filme tuzokora twamaze gukora iri muri production turizera neza ko ari filme ifise igicapo cerekana amateka y'igihugu cacu. Ni gake turabona amafilme y'u Burundi twamaze twabonye za Jumon twamaze twabonye za Bride of Mask n'ibintu byinshi aberekana ibi amateka cyangwa tradition y'ibihugu byabo. Natwe turashaka kwa fodinga twaborde iyo novuga iyo yindi branche d'inspiration kugira ngo dushobore gukora amafilme légendaire avuga ku bintu byabayeho cyangwa wanashaka ibintu bitabaye ariko byari bishobora kubaho bivuga amateka n'amazina mwamwe twagiye twumva batubwira ariko uno munsi tutakiyibuka cyangwa ataco tuyaziko kubera ko atabantu ariko barabikora muri filme kugira ngo tugire promotion ya culture yacu. Nico gituma rero mutwihanganire maybe ibintu bishasha buri gihe biba bitunguranye ariko igihe muzobona so film muzokomprena icyo twashatse gukora hano ni manière kugira ngo duhindure look noneho filme ibe wide tuvuge n'ibindi bintu abandi bantu badasanzwe bakora muri filme. Merci. Merci beaucoup FANNY LAVINE. Tu as quelque chose à dire quand même? Yo, mais nambugamamo muri Canal Plus. Ego nk'uko gasore yaravuze ati uku ni ukwezi kw'abakenyezi ni ukwezi kw'abakobwa. Iyo filme irashingiye no ku kuntu murazi yuko kera bavuga ngo umukobwa si umwana kugira ngo mubise amacoco atukana iki n'iki ariko icyo navuga cyo ni uko umudamu cyangwa umukobwa nabo barashobora kuba ibintu bikomeye cyane ariko na cyane cyane bafite abantu babashyigikira inyuma nk'uko natwe dushobora gukomera cyane nabo mudushigikiye. Rero yaba umudamu cyangwa yaba umugabo nta muntu n'umwe ashobora wenyine adafite abandi bamushoboza. Iyi filme rero ubu nyine twashoboye kuyiprojeta kuko iracari muri production kandi uretse no kukiri muri production uyu munsi yari Gitega Movie Connect twari kwifatanya n'amafilme yaba Gitega ariko twarateguye umunsi special wo kugira lancement officiel iyo filme yacu kandi izohera hano Gitega. Merci beaucoup FANNY LAVINE. FANNY ikindi no kugira nuko uri mwiza reka abandi basi ibibazo bwabo s'il te plaît, on fait cette question. Tu n'as pas la question, comment dire les choses, les gens comme ça, mais au moins c'est qui va se passer, il est finale. I promise yuko ibi bintu tugize hano peut-être mutatahuye turiko turagira kuko mumbure na histoire z'amateka bitari nyinshi mu mitwe ariko igihe twagize lancement officiel twashatse ko noneho ikicugurura iyo lancement officiel nakunze Madudu aragaparti gatonyi yatweretse hano ka film légendaire aravuga ngo iyo ngo ni guhuba kwa I don't know iyo topic cyangwa iyo topic y'ibintu byacu ya richesse yacu muri tradition niyo dushaka rero gutangura kwa codinga. Turabizi ibintu bijari bishasha abantu hari aho batabibona batavyumva cyangwa bavyima agaciro ariko ikintu dukoze turi trust ko inyuma muzoza kugitahura icyo twako turakora. Rero ntibigucitse yari surprise nyene bitegereze rero muri film official izosohoka. Ikindi kibazo yarutse kubera ko umwanya utujanye Igo. Okay, actually it is coming soon. Already in your coming soon yene. Kuvuga ngo turaberetse acting in Rio
kugira ngo musanze murashaka kutubona twe turakora tuko turatinga amafilme none umunsi mwese tuza gupresenta filme twakinye naho babitaniye na bya bindi mwabona ako twahisemo kuza kwakitinga muri realite none muri style mutaye mutumenyereyemo kugira ngo at least tugire ikindi kintu duhinduye muri look maybe abantu bakoze amafilme hano Gitega turakwiye kugira ngo tugende turetse ikindi kintu twe turabonda kugira ngo nabo bareka kugira amalimite mu composition historique baborde nandi ma inspiration atandukanye nicyo gituma rero si coming soon hanyuma iyi filme ntizigereho na kuri YouTube ni filme izoja mu mafestival menshi yakozwe kugira ngo ije mu mafestival izobiri double mu ndimi zitatu ariko twizera neza ko mutazoyibona kuri YouTube ariko twebwe tuzoza kwibereka mwebwe hano Gitega hanyuma ikibura burundu tutangura isirikire mwanya ma festival international. Merci. Merci beaucoup Soro. Et quelle classe sur l'animal, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Ok, les cadres, ikibazo gikomeye cyane mu bisanzwe connection ni ukugira ngo abantu bahure twahuye already connected ibisigaye ni ibikorwa bizozanana na connection ibikorwa bijyana na connection harimo guhugurana cyangwa kungurana ubumenyi aricyo gituma Burundi Film Academy ishaka kuba connected nabo kugira ngo ubumenyi buke dufise tububahe nabo peut-être baduhe experience bafise ariko nk'abantu ntawe uri umukuru wiwe ariko turafisemo abo dukuriye hano turashaka rero tube connected noneho inyungu zo kuba connected zizoze mu nyuma ntiturashaka kuvuga ngo ni muri ubu buryo ariko ni muri carrière cinématographique hanyuma nibaza ko iyo opportunité kugira ngo tugire événement cinématographique no kugira ngo twugurure événement cinématographique hano Igitega noneho nejo nagira sawa kinyi ba filme ntimuzoreke ku kwezi guhera mutorganije événement cinématographique c'est ça en fait. Ego hari ikibazo tuba dufise natwe nanje ndi umwe mu bantu bashikiye bino bikorwa by'amaresi burya nta muntu afise ibibazo byiwe biri personnel burya umuntu yovuga imigwi ibiri gusa yovuga ibibazo bifise usanga n'indi migwi yose ifise ibyo bibazo nyine nico gituma twarabye umwanya ugeze ko dukorana na timing turavuga duti uko biri kose twebwe objectif yabaye atteint kubera ko habaye abantu baseruka baravuga ibibazo byabo bijya n'ibyari byabo personnellement n'abandi benshi batazanye amavideo turazi ko bahari saba gusa bakora filime Gitega donc inyishu zabo cyangwa ibibazo byabo bihurira hamwe rero dusaba imbabazi ku bantu batwerekanye video yabo nta kintu kimwe uwashabura kubera ko ibyo bintu byabaye niba yatahuye intumbero y'ino evenement si kugira ngo twerekane naka nugira twerekane sinema muri rusange ibibazo byabyo kugira ngo abaje kurorera bino bintu bagira ikintu devoir à domicile par rapport ibibazo bumvise sino rero mutwihanganire twe ntitugira mpunzi twari kuzana amafilime yacu tukayabereka turayafise ni menshi ariko nta nimwe y'iwacu twe twerekanye nico gituma rero ntiwoshabura ngo iyawe ntitwayerekanye murakoze. Imbere yuko tugira ino evenement abanyina babashyize amafilime ngaha twari twabanje turaduga atakindi kintu kituzanye kugira tuganire nabo gusa barabyibuka byabereye hano turabona turaganira tureshanja ku bintu byinshi turongera turimanukiza ikintu cyabayeho ni uko twari twifuje twe dufise Burundi Film Academy twe turagishinga nuko ibi bintu bikorwa mu buryo buri professionnel nubwo turira ngo ntibadufasha ibikorwa dutanga impamvu yo kudufasha none nitwakora filime mbi cyangwa tugakora filime zitarimo ubwenge zifise script zidatomoye ninda zodufasha ntawe uzodufasha ariko nitwiga kwandika script nziza tukiga gukora editing nziza tukiga gukora choreography nziza tukiga gukora ama special effects meza tuzoba turiko turaha impamvu y'umuntu atwemvesisamo amafaranga nico gituma rero twe turagira tuwa singaye Gitega gusa next time tuba turi Ngozi tuba turi kugira ngo dusensibilize ikintu kuko abantu benshi bagiye muri filime ngaha ni bake babigiyemo bafise formation cinématographique nuko babikunda babishaka kandi babikora nk'uko babibonye muri filime apana nk'uko babyize nico gituma rero novuga ngo plan irahari cyane twaragize bond hasigaye yuko nyuma yaha turafise ukuntu twame tuganira ku kuntu dushobora kuba connected ico gukora filime turi hamwe sico kiterekana reka connection ako connection nuko habaho production nziza non pas seulement ko tuba turi kumwe kubera ko uwoza na Lionel Messi ngaha mu ntamba nimwibaze ngo hari ibintu byinshi yogira kuko atari kumwe na za nimero bahana amapasi
nico gituma ariko uzanye aba professionnel aca kina neza niyo mpamvu rero utazobona ngo filime twese cyo twihutira tuko turi